amagara amahoro ndetse n'amafaranga nibyo twifuriza amwe wese mwandanye gukurikirana ibiganiro cyo kumunesha kure yacu yo kandi nanyu ya Look Media ikaze mu kiganiro cyo kuri no wa 15 Kigarama mu mwaka 2025 mu kiganiro c'inkino ca Look Sports ize neza yuko mumerewe neza mu banyu ndetse no mu byanyu Jenny Boris Ingabire Jules ariko kandi ndi kumwe na mugenzi wanje hano muri Look Media witwa Ale Lachris Ndongozi ndakumvije yanenda kuramukije Boris ka ndamutse n'abakunzi ba Look Media abakunzi b'ibiganiro bya Look Sports kandi nongeye ndamutse n'abandi bariko baradufasha kugira ngo ibiganiro bishobore gushikira abantu bariko baradukurikira cyane gose turi kwa 15 Kigarama umwaka wa 2025 ukwezi kwa nyuma ariko kandi n'imisi 15 ya nyuma y'ukwezi kwa Kigarama ona neza no musi turi hagati na hagati hari abantu batakoze ibintu kuva mu kwezi kwa mbere gushika mu kwezi kwa 12 mbere wanashima no gushika mu kwezi kwa 12 igenekerezo ya 15 barafise imisi 15 iyo misi 15 yashobora kuvamo ikintu kimeze neza cyane gishobora kuza kurezima umwaka wose kandi kakimeze neza bazi ko ivyo bintu byarabaye ngo mu migenzo y'abarundi biramaze kuba byija hari abantu bavuga ati abarundi baramenye ko ikintu ku munota wanyu ukunda kwa ukuntu ibintu ukunda kubona ibintu mu buzima busanzwe dufate ni campagne iri kwira bakavuga ati izomara iminsi 3 siko tuyandikisha mu matora izomara iminsi 3 bo kuri uwo munsi wa gatatu abarundi bacha basitekanye bose usanga ijya misi yindi ibiri ya mbere haragenda umuntu tuzogana umwana rero n'ubunya bamwe ashobora kuba yahaye objectif z'umwaka wose atarashika avuga ati iyi misi 15 ndiko ndayibona objectif zantegeza acha koresha ingufu zose afise nuko rero twizeye neza yuko abo muri ko dukurikirana abo bitagenze neza kuva mu kwezi kwa mbere bishika uno munsi mu kwezi kwa 12 kuri hagati barashobora kuraba ukuntu byaranja bikagenda neza muri no misi 15 yindi isigaye uno munsi amaze guhera imisi igera kuri amajana 3 ni giharuro mu amajana 350 uvuga ngo umwaka 2025 wari kuba urimo imisi amajana 365 Bono musa amaze guhera imisi igera ku majana 350. Bongo uno musi imisi isigaye ngo umwaka ushobore guhera ashaka kuyarura ku ntoki bo ashiramo n'amano n'ikirenge kimwe gusa. Yego. Uno musi gendera kora ko kumuzira. Yego. Umva ya nibaza yuko nakaryo keza rero ariko kagoye cyane nibaza ko kagoye ku managinga kugira ngo bize kuba bigenda neza. Nuko ariko kandi twizere neza yuko abatari mu byiza tuba turegereza ku mpera z'umwaka twifurize basi yuko borangiza neza bidakunze ko barangiza neza basi batangure neza umwaka wa 2026 kandi bo kwiyebura kuko bavuga na nyuma yazerera kwa ngo bashaka kwiyebura bavuga ati imisi sike n'imisi umwaka urashaka gushikana nka 25 ibintu bimeze nabi mugabo 26 cyangwa 27 ukana mu munsi umwe gusa ibintu tarose muri ya misi amajana 35 n'ingaheze uje kubironka mu munsi umwe gusa ndagwa karo gashoboka nk'urashaka kuba ufise nk'ibihumbi 5 cyangwa ibihumbi 10 wari wafikishije yuko umwaka uzohera ofisi nk'imiliyoni 5 kuri konti mugabo kubera ko byanse urashobora gufata 27 hazo hariho match gacushira ko akanoti kawe kuri 1tbet tayari bro mu gitondo uzovyuka uri mu miliyoneri imiliyoni 5 wamaze no kuzirenza urafise mu munsi umwe gusa mu munsi va yuko akantu nyuma ya zero irakora karashobora gukora ebana namahirwe gusa muri 1tbet ngo baraza kwa muri ko murabona na baita code de parrainage bamenye code mu zindi muga hano ni code de parrainage nuko urashobora kwibera umva za objectif wari wihaye zose zikaza kuba ziba mu mwanya muto cyane ibintu takoze mu misi amajana 350 rero ukabura bikoze mu misi kira kuri 15 rero nova yuko nimihebure byose birashoboka nuko rero ni kiganiro cha Look Sports tugiye kuba duhera tuza ko tuvuga amakuru avugwa hano mu gice cy'u Burundi hariko araba inkino banashima zari zinakomeye cyane muri Primus League ni byaracasigaye n'izindi zizoba mu ndwi ikurikira ku wa gatandatu igenekerezo ya 20 ariko hari inkino zigiye zitandukanye zaho zirahuza ya migwi yo hejuru cyane ndavuga umugwa AIGLE NOIR Flambeau du Centre ndetse n'umugwi wa BUMAMURU niyo migwi kirakina hagati yayo ariko kandi n'imigwi nka Musongati ndetse n'umugwa Ngozi City nazo zirimo mu migwi ifise inkino z'ibirana ngo turaza kuba turaba uko inkino zifashe
turabe n'ibitangazo byacu kuba biba muri zino nkino turabe uko zagiye ziratsindana turaza ko tuva no mu gice cy'u Burundi twerekeze hanze y'igihugu turabe uko biri kubera genda muri English Premier League bariko barakina umugwi wa Arsenal abakinyi ba Wolverhampton Wanderers baje ko batsinda ibitsindo bigera kuri bitatu mugabo equipe ya Arsenal niyaje kwitsinda igitanga on goal zibiri n'igitsinda kimwe bashyize mu gol ryitwa David Raya bavuga ngo ibitsindo bigera kuri bitatu byose by'abakinyi ba Wolverhampton Wanderers mugabo n'umundi birangira Wolverhampton Wanderers itsinze turaza kuba turaba uko izindi nkino zari zimeze turabe igaruka ry'uwitwa Pep Guardiola ndetse na Manchester City no musona yuko abantu bari ku muriro bariko batsinda ibitsindo bigera kuri bitatu kubusa mu gwa Crystal Palace rwari n'urukino mbere nashima no yuko barukino rukomeye cyane hagati ya Crystal Palace ndetse no mu gwa Manchester City ariko kandi witwa Mohamed Salah yaje kwagaruka muri squad kuri Fredo match y'abakinyi ba Liverpool ndetse ava no mu kibuga anatanze na pass decisive bayuko yari yagarutse abantu bamwe bari baje no kubaryoherwa ko nayasuye kugaruka kandi kuri Fredo match n'izindi nkino zigiye zitandukanye zako ziraba Chelsea kirakina n'inkino nyinshi zako ziraba turaza kwa turaba inkino zako ziraba muri English Premier League Liga Santander FC Barcelona ikiratsinda double witwa Rafinha ubona ko kuva garutse amaze gukina inkino zine aciyagira ibitsindo bigera kuri bitatu ndetse na pass decisive ubona yuko numwe mu bakinyi kamwe mu bafatiye runini ya cyane umugwa FC Barcelona ku rundi ruhande Real Madrid yaje kubironka amanota agera kuri 3 kuri Deportivo Alaves ariko n'amanota baje ko baronka akuya kabize nase no kwesha ko bariko bagira ukunganya hagati ya Real Madrid ndetse n'umugwa wa Deportivo Alaves ariko yaje kuba birangira Xabi Alonso amanota agera kuri 3 byavugwa neza yuko adatsinze no match aza kubasezererwa umugwa Real Madrid rero tuza no kuba turaba ndetse n'andi makuru agiye atandukanye imbere ko dutangwa n'iganiro cacu tuanze tumira amatice tuze n'indindo y'amakuru yacu mu kanya kibuga Intwari Stadium bariko barakina hagati y'umugwa AIGLE NOIR ndetse n'umugwa Musongati Football Club baza kuba banganya Musongati gutyo iraje kuba ikorera akazi iyindi migwi ndavuga umugwa wa BUMAMURU ndetse n'umugwa wa Flambeau du Centre nubwo nabo tuza kwashikira ku rukino rwabo bako karakazi gakomeye kari gakorewe ino migwi novuga yerekira gwanira ikibanza ca mbere umugwa AIGLE NOIR biza kuba birangira banganije bamwe bati buriya AIGLE NOIR irafise n'izindi nkino n'urundi rukino igiye kuba ikina kandi muri no weekend igiye kuba iza ni uruhombo rukomeye cyane kuri AIGLE NOIR kuza kugira draw na Musongati bonaza ko ni uruhombo rukomeye kuri AIGLE NOIR kuko anako waruvuze ngo ni Musongati aje gukora akazi gakomeye AIGLE NOIR ariko niyo migwi ndiri nyuma yitaza kwikora akazi nayo byari gukura ariko c'est umugwa BUMAMURU cyane nayo yaciye ikora akazi natse ko tuca twishika ko mukana ariko urukino mu bisanzwe rwari rwateguwe mu ntumbero yo gushimira igituma rwazanye kuri Stade Intwari ni mu ntumbero yo gushimira abakunzi ba AIGLE NOIR baje kuba bashigikira uwo mugwi mu nkino za CAF Champions League ariko niho uburongozi bwa AIGLE NOIR baje bavuga ati reka dutegure urukino mu gisagara cya Bujumbura kuri Stade Intwari haje bwa mbere ndibuka ko kera bwa mbere unye n'umugwi wa AIGLE NOIR mukenguza amateka Reverend kuri yavuga ati n'urukino abantu bazokwinjira ku buntu kandi ko byari meze abantu kuri Porto udafise mayo ya AIGLE NOIR ni bari ha 5000 muga ufise mayo ya AIGLE NOIR yarinjira ku buntu naco gutubona iyo AIGLE NOIR kurakina ubona ko abafana ni benshi gose abafana ni benshi cyane ninaza ko ni AIGLE NOIR n'urukino twese twavuze mu munsi wa gatanu mu bwanje ku munsi wa gatanu tuvuga ko ntabwo ari urukino goroshe impande y'umugwa Musongati kuko Musongati ni equipe
ntiri mu maforme meza ariko ni equipe tumaze kubona iyo ihuye n'ino migwi ikomeye ubona ihagararako cyane. Forme za Musongati zimeze nka Chelsea. Twe nka Chelsea ntitwegeranye na Mani. Zimeze nka Chelsea. Nuvuga ngo no musi ragwara ejo kuba imeze neza. Rouge vert. No musi yaremba gatora mitende hirya yejo ugasanga yameze neza cyane. Nimba nico gituma rero mugwa Musongati waje uhagana neza imbere y'Aigle kuko n'abantu bariko barabukira babona ko ni Aigle Noir irashobora kuba yaragize ingone zitari nke imbere y'umugwa Musongati. Ubona ko Musongati yaje kuba irusha amakazo atari make. Kandi twaje kuba tubona umugwa Musongati nivyo bari ko bakinyira ino. Nibaza ko hano mu Burundi bugwisa abafana benshi n'umugwa Musongati niyo cyane. Kubona ko muri stade harimo abafana benshi cyane muri umugwa Musongati benshi baboneka nyine ko ni benshi. Yavuze ko ni Aigle Noir ni nota rimwe yaje kuba igwanira irunurukiro. Ndibuka waruje gutankara ku mugwa Chelsea tugiye kukara ku mugwana wa Buraya. Umunsi Arsenal itsindwa na Aston Villa hari mu ndwi yahera. Itsinzwe iriko yatsinda igisigaye kuri 2-1. Ubona ko ni Gary Neville waje kuvuga ati unye n'urukiro rwo gutakaza. Utsinzwe na Aston Villa nta shame. Bivuga ngo nimba Aigle Noir uno munsi ije gutakaza amanota 2 kuri Musongati hitwa bitako shame cyane. Mugabo ahantu haza kuza shame. Urazi yuko uri kuragwana ni zino match kaida izindi utegerezo kuzungukiramo ni avantage ufise cyane kuko ubona yuko deja usanzwe uri en avance urasumba abandi ku manota noneho urafise nako karusho kuko hari izindi zibirano tarakina bivuga ngo uza gukina ukinira ku byuzuye rero iciza gutakaza ano manota kandi razi yuko Bumamuru nayo irashobora guca itsinda Flambeau du Centre cyangwa Flambeau du Centre gatsinda Bumamuru igaca iza kuyi kandi nivyo mbona nibaza ko ni faux pas kuri Aigle Noir kuko niyo yatangiye gukina imbere iyo yakiri ku munsi wa gatanu bivuga ngo bavuga ati uko biza kugenda ko dutakaje amanota umugumwe ase Bumamuru na Flambeau du Centre ubu uraza kuronka amanota bajyari itegeko ariko byari niyo migwi iriko yakina amwe ke banganije kabana hacu naho nyine bari gutahana iryo rimwe mugabe Aigle Noir ivuga ati reka tuze gutsinda runo rukino haro equipe inyuma ariko yenuri amanota agera kuri 2 cyangwa 3 hagati ya Flambeau du Centre na Aigle Noir. Bana ko rero ni Bumamuru yashoboye guprofita yoyo ino fupa Aigle Noir. Aigle Noir baza ko hamwe bakoze ikosa rikomeye. Bakoze ikosa rikomeye cyane gutakaza kuvugwa Musongati kandi bazi ko match ya kabiri y'ikirarane bafise muri ya migwe ko baragwanira kino ikombe. Baza ko ni fupa kuri Aigle Noir ariko kandi uravye ni na Musongati no mutiko turaya kuko mu ndweze Musongati ya urukino rwa nyuma rwa champion yaje kubinganya n'umugwa Flambeau du Centre. Bana ko nayo nyine ntabwo ari match gize. Ikurikije match zibiri zikomeye kandi z'abantu babiri bakomeye bari barahangana. Bana ko ni no equipe ya Musongati ni voya si equipe uvuga yagegwa na Aigle Noir iri favori yagegwa na Bumamuru iri favori ko yazira imbere mugabo kuri plan DG canke kuki bana ko ni Musongati irashobora gutena tete impande y'umuopoza uwari wose. Rero naza ko Aigle Noir yaragize twita ko ari defeat kubera bana ko urusi Bumamuru iri kwinota rimwe ryonyene inyuma ya Aigle Noir. Bumamuru Football Club ndetse n'umugwa Flambeau du Centre Bumamuru iza kwikora akazi keza iza kuba yegereza kuri niveau ya Aigle Noir bana ko uno musi kuza gutsinda umugwa Flambeau du Centre ni imigwi yose ikomeye. Bana ko Flambeau du Centre igize uruhombo rukomeye cyane muri zino nkino zibiri. Itakaje amanota agera kuri abiri Musongati na 3 amanota agera kuri 5 uri kuragwanira igikombe ni namanota menshi cyane kandi mu n'amanota 5 baje gutakariza kuri stade cyane hose bari muhika kare twari tuzi ko niho hantu nivyo muri derby niba bari waba ariko twari tuzi ko kuri stade Ngoma urabona ko ni equipe iba ihagaze neza uno musi baje gutakaza amanota 5 kuri Bumamuru nibaza ko ntabwo byoroshe ni Flambeau du Centre igize ntuze itayinziza mugabe yafise avantage kuri match ya kabiri izi match bafise zimeze bazo ko bakirana baza ko na ngo City Aigle Noir nazo biko yakena Bumamuru bivuga ngo muri zo zibiri imizotakaza bivuga ngo Flambeau du Centre yigenje neza igakura amanota 3 kuri Ngozi City izosubira kugaruka impande ya Ngozi City niyo ziba yakiye Flambeau du Centre mu ntara ya Ngozi baza nako babi ni ibintu bitaba byo n'ubusi mu gutubona ukomeye gose Bumamuru ya bona ko yashinye match zibiri iyi match yaheruka bareka gutora amanota 3 mu ntara ya Muyinga stade igoye cyane gukura ko amanota 3 uri umuguti cyane cyane utungura umugu ukomeye uri Aigle Noir uri inde uri biba bigoye gose ubona ko Bumamuru yaragiye kuri amanota 3 uno musi kuri amanota 3 kuri stade ngo mu ntara Gitega ubona ko birerekana neza ko Bumamuru iri muri forme nziza cyane uno musi
kandi n'ije bafise umukoce twarabivuze amenyeye championnat no Joseph Fubusa bafise abakinyi bafise experience muri Primus League kandi baza ko ni equipe uno munsi ubona ko iri sude iri hamwe na hamwe rero uno munsi Bumamuru irafise avantage par rapport ya Flambeau du Centre guheza ino fazare bari imbere ndayihana mbere n'amahirwe yo gushobora guheza bari imbere ya AIGLE NOIR. Okay. Bon, wewe kubwaho uti match ya AIGLE NOIR nibyo ushatse kuvuga. Match ya AIGLE NOIR na Bumamuru umuntu ifise amahirwe menshi gusumba AIGLE NOIR. Gusumba AIGLE NOIR cyane. Bumamuru iri favori cyane. Nibaza ko n'amahirwe bagiye ko bayagabanya. Nibaza ko n'urukino rumaze imisi ruvuga ko ibintu byinshi. Bumamuru igeze kugira ikibazo bariko bakina mu ntara ya Cibitoke bariko bakina n'umugwa Ngozi City. Haje kuhaba induru z'abafana baragira imishwano baza kubafatira ibihano by'inkino zibiri bakina awiko atabafana binjira muri stade urunani bivuga ngo izo nkino zibiri rwari rukino rumwe sinibuka umugwi baje bwo bararukiye urundi nago bari bakibafatira ibihano bavuga ko n'urundi rukino ruzoca ruza muri phase retour match ya mbere ya phase retour bakina n'umugwi wa Olympique Star niyo match yari kuba awiko muge kwera iyi match ijamwo y'ikirara na AIGLE NOIR bace bahindura baravuga ko AIGLE NOIR Bumamuru ari izoci b'amaci awiko hama bakira Olympique Star bakira hari abafana binjiza abafana mugani rero yaje ko bitera kwinduru urabona ko avuga ati ibintu bishoboka ntibaho bahinduye amategeko ibi nibi na bibi neza ko Bumamuru barayase avantage ngaho kuko Bumamuru mu ntara y'Ibitoki en plus ko bakina AIGLE NOIR nibaza ko ubona difference nini cyane y'abafana cyane gose nyaza ko yo nibonekeza ku rwego rwo hejuru ni nkuko AIGLE NOIR bisanze makamba bavyibonekeza cyane rero naza ko Bumamuru barayatse avantage ntoya mugabo nubu ndabona ko uravye izi match zibiri bakinye za nyuma ubona ko ni Bumamuru biratanga icizere ukaraba AIGLE NOIR match zibiri bakinye za nyuma bo baratanga kuko match AIGLE NOIR baratsinze Vitaro bayitsinze igisigo kimwe no musi banganije na Musongati nanye none ko ucugiranye na Bumamuru itsinze Flambeau du Centre igatsinda na Olympique Star imatch zibiri zose yasohotse hanze ucibona ko Bumamuru irafise avantage par rapport à AIGLE NOIR turavye ama performance baherutse kugira n'imisi kubwawe champion izorangira championnat fazari izorangira Bumamuru iza mu kibanza ca mbere mu kibanza ca kabiri AIGLE NOIR hama Flambeau du Centre nuko naza ko biroroshe gupima ni inkino zizoza kwa ziba ku munsi wa gatandatu genekerezo rya 20 hagati y'umugwi wa Bumamuru Football Club ndetse n'umugwi wa AIGLE NOIR hamwe na Ngozi City n'umugwi wa Flambeau du Centre nuko aya ni makuru ikaravugwa hano mu gice cy'u Burundi naza yuko tumira amatika toyi ce tuza n'amakuru avugwa hanze y'igihugu. BCAB Internet Banking ni ubuhinga bugezweho ibanki BCAB yabashiriyeho umuntu ashobora kubukoresha akoresheje itelefone yiwe kimwe bita smartphone canke imashini atiriwe aragenda kwishami rya BCAB. BCAB niyibagiye abarundi baba mu mahanga mu kubahuza n'igihugu cabo c'amavukiro biciye mu kugura ekonti bita diaspora account. Iyo konti uyikurikirana biciye ku buhinga BCAB Internet Banking. Tubibutse ko ubuhinga BCAB Internet Banking butashizweho kubera abarundi bari mu mahanga gusa ariko bwashizweho kubw'umunywanyi wese w'ibanki BCAB. Ibanki BCAB si banki ikorana n'abarimyi gusa nkuko benshi bavyibaza ariko ni banki ikorana n'ibisata byose. Shika mu iterambere na BCAB. Ku kibuga Emirates Stadium hariko haraba urukino hagati y'umugwi Arsenal ndetse n'umugwi wa Wolverhampton Wanderers canke Wolves uri mu kibanza canye bavuga ngo bottom of the side and the top of the side ariko kandi naje kwambona uziko umugwi wa Wolverhampton Wanderers ufite amateka yuko inkino zibiri baje kuba bakina uri mu kibanza canye uhura n'umugwi uri mu kibanza ca mbere izo nkino barazitsinze noneho urukino rwagira gatatu baje kuba bakina ubwo rukina abakinyi babo batatu baje kubatsinda ibitsindo bigera kuri bitatu mu gihe umugwi wa Arsenal atagitsina na kimwe bigeze batsinda mugabaza kubatsinda naza ko ni nk'umuntu akunda Arsenal dufate nk'umuntu adakunda Arsenal ariko arabana n'urukino cyangwa umuntu adakunda Arsenal ariko arabana n'urukino nibaza ko ni arashavuga ati urukino ni mu nkino za mbere zamubaje muri Premier League mu myaka nk'ingahe iheze ubona ko ni Wolverhampton Wanderers yari yagerageje gutena Arsenal aneshije cyane gose n'umusana ko ni uri kora match utazi classement ntari kwimvira ko ni equipe ya nyuma ihina ni yambere en plus equipe ya nyuma yatembere imuhira aho dusigaye twita fortress n'umunsi equipe ya nyuma ndiri muhira yatembereye ku kibuga cy'igihe equipe ya mbere muri Premier League neze ko Wolverhampton yarakinye
yarakinye match nziza kandi twavuze ku munsi wa kangahe ubona ko equipe iyo imaze iminsi ari yanyuma ikaza guhana equipe ikomeye hari igihe itangura igatireka twivyukiranye kuri iyi nazo Arsenal iza kuri nayo ijya match nije ariko bitangaje cyane kubera turamaze kubona muri Premier League kenshi tumaze kubona muri Premier League kenshi kandi bakina nta n'ikintu binona kubera ko bavuga ati twe tugatsinda n'ubundi nta na kimwe nta numwe aza gutsinda ikipe ya mbere itsinze yanyuma par contre ahubwo baronka motivation nini yiya kubera ko bavuga equipe yanyuma itsinze ya mbere imbere ni ya mbere imuhira byaca biza kubusta confiance nini cyane kuri Obvious kubona iranshinye no musasika ya match agera kuri 3 kugira ngo faze ari hezi kwa nabaje batsinze izo match 3 zose kubera ni uno musiko mugabire biriko biratse no musiko bitangiye kubona bashobora gutera imbere ya Arsenal bashobora kugira iki bashobora kuvuga ati ibi byo gutangaza bace baza bagahura n'undi n'icyo bakurikirana ya 19 basangira bakubise 3 cyangwa cyane gose kabisa mu bahura na equipe ya mbere nuko yari ibitsindo bigera kuri bibiri kuri kimwe ariko nkuko mwabyumvise nta mukinnyi n'umwe wa Arsenal yaje kwatsinda igitsindo muri ivyo bitsindo Arsenal ntabwo nayo ko ndararukiye mugana ariko hari ama application yerekana ama match binuze bivuga ngo igisindo cya kabiri hitsinze uwitwa Mosquera rero nkibona Mosquera navuga ati ni Arsenal igize on goal gutuma yuko abacanira ko Mosquera aragwaye gutuma yuko abantu benshi bavuga bati Mosquera yatsinze igitsindo cyo cya mbere muri Arsenal kandi Mosquera nawe ntiyanakinye ko asanzwe no mu mvune asanzwe ari mu mvune je muga siniyumvira ngo rero sinzi kuko nawe imbere hatangwa on goal Mosquera we yitsinze no gute bagishyize kwa Arsenal kandi Mosquera we yitsinze kumenza ko hano witwa Mosquera wo muri Wolves urabona ko ni hari igihe Imana kwishura ikigiye kwa Arsenal kuri Aston Villa bayitsinze muri rya minota yego mugana yene yaciza gutsinda muri rya minota umva hari igihe Imana kwishura wa mubabaro wagize ni twese twavuga ati Imana yamari Imana imaze rirakora cyane mugabe Imana ikora muri football yego si kwa muzo sanze si ivyo niyo bivuze mugabo sinigasha ibintu by'Imana muri football muri sport muri rusange nuko reka turabira hamwe Arsenal no musi yaje iratsinzwe n'umugwa Wolverhampton Wanderers nako Aston Villa iraje yegeragiye mu Bubiligi iratsinze umugwa Club Brugge rero nashima nayoroheye na clean sheet kuri post mugabo shigaruka muri Premier League ingani iratsinze mugabo mu buryo butari bwiza atabwo ba champion umugwa wanyu ni stats nziza kuri Arsenal ariko kandi tunarabe no kunedikira no musi irahuye na Chelsea baratsinze barakonsidera igore barahuye na Aston Villa barankesha ibindi bitsinda barahuye na Bayern barankesha kandi gitsinda barahuye kandi na Wolverhampton Wanderers barankesha igitsinda defense ya Arsenal no musi niyo birikiraja kuri niveau hasi turavye ko nabare batanguye bameze byategerezwa abantu bose baraje Arsenal mu ntango wana ko nibyo Arsenal yatsindiritse mugani yatsinda byinshi cyane ko no musi naza ko no sinamera attack muri Premier League sinamera attack niyo ko atuyambere Arsenal yari meilleure defense kuko ari n'amabinga abasondaje bagira ati hamwe Arsenal yoza igatwara ino Premier League meilleur joueur wa championnat yoshobora kuba witwa Gabriel Magalhaes canke William Saliba nuvuga ngo Arsenal yari ifatiye cyane kuri defense kandi defense hajya muri equipe ariho sitazivuga ngo attack igufasha gutsinda ama match muga defense igufasha gutwara ibikombe byaraboneka neza ko ino defense Arsenal iri ameze no gufasha Arsenal gutwara ino Premier League rero maze kubona bakinyi bose babiri ntibarimo hategerezwa kwibonekeza babiri ba mbere sinabonye neza sinambonye babiri ba mbere Magalhaes ari baravuyemo n'uwo ari witwa ngo araje gufata koreve yabo nawe nyene aragiye uno Mosquera nivuga ngo n'umusa cyane aha niyongeyemo na Ben White asigaye akina wajewe kabisa unanye n'umusubiri uzi ko kera Ben White akiva muri yigeze kuba ari mu defenseur akomeye cyane avuye muri Brighton yashitse ari mu makinyi muri 3 years hose yari umusitire agiye yaraniganze yaratanga n'amategeko kuri coach Jesse yinza uno munsi muri selection yawe sishobora mugabo bench yaragize hamwe mugabo n'umusubunye niwe ari umusitire muri defense central ya Arsenal urabona ko kwankesa uno munsi bankesa ashak match sauf muri Ligue des Champions muri Club Brugge ni bisanzwe mugabo munsi barankesa muri Premier League nibaza ko banshinye matches zitari nke kiretse Brentford yo nyine basho gusinda biri kubusa mugabo ahandi ariko barankesa ibitsinda
uno munsi naza ko ni faiblesse ikomeye cyane kuri Arsenal hariho absence y'abana basore babiri hariho absence ya William Saliba Gabriel Magalhaes ni absence zikomeye gose ni sinibaza ko na amezi menshi kuri bose nibaza ko phase retour bazoba bagarutse bose bakomeye mugabo no musuravye ukaza kuhindira phase retour tubona bake baba tubona Man City ngene iri kwiraza irashe ngaho tukamutishikira na mukanya turashikira mukanya uno munsi ukaza guheza phase retour ugisumbya Man City inota rimwe amanota abiri canke ukanyera gatoya ikakuja imbere bizo bigoye cyane kugira ngo ushobore kuza kwibatira rero ko Arsenal iyi faiblesse ibonekeza kuri kuranda ba defensive mugabo no munsi kandi iki turabana cyo cyane ino attack ya Arsenal hariko atsinda abakinnyi babo muri Premier League dufate muri Premier League abakinnyi batsinda ni Merino match Arsenal yatsinze iyo hatatsinze umukinnyi muri Cadverse Merino aba yatsinze mugabo Merino sumwataka dometier muri noze mugabo uravye nyina akina uzi Merino ko yigeze kuba akina muri Dortmund akina defense central akiri muri Dortmund mbere ko aje muri Real Sociedad agiye muri Real Sociedad acha umukinnyi hagati agiye muri Arsenal umukinnyi hagati mugabo araba na nimero 9 kwa mwaka kwezi ndibuka ko hageze n'igihe aba nimero 9 nyene wa equipe kandi ubona ko aratsinda ibisindo bitari bikeka aratsinda cyane neza ko uno musi Nino Victor Gyökeres baramuzanye ngo arakarwa n'imvune ni sezo yo ya mbere ku munsi muri no weekend yagize nuvuga ngo nta pass nimwe yigeze atanga ibereyise nta na shot on target yigeze agira nta na assist ngo ni ariko atsinda gute uno musi bo Saka ari decisive cyane Martinez nanye no muri tubona ariko atsinda muri Champions League uziko ni yo kiyo muri Manchester United umasi yakina muri nawe Ojuland ngo muri Champions League yashinye match zitanu nta match nimwe agira adatsinze match zitanu zose kandi nyinshi usanga yibwira kuri bench mugabo zitanu zose yatsinze mugabo muri Premier League turamubura rero no musi muri Premier League raza attack ya Arsenal ntiri efficace gose Gabriel Ojuland ni Gabriel Ojuland attack ya Arsenal ntiri efficace cyane muri Premier League no musona Martinez Trossard aratsinda mugana nyene si keshi cyane antuka nta wa mukinyi imisi yose twamatuzi yuko bikanka araza gusova attack ya Arsenal kare mu myaka 2-3 heze twabona Martin Odegaard yaratsinda cyane yaramukinyo gati mu yatsinda keshi Matildo Rwe ama keshi ari muri Sinada de Paras umugabo no musi nawe nyene ntariko arakontribua cyane mu bitsindo muri Arsenal nibaza ko urabona yahora mu mvune nibaza ko kimwe mu faiblesse ya Arsenal ni ino attack itari efficace gose ntibatsinda ibitsindo byinshi ni attack ya Arsenal itameze neza none bagaca basanga n'ikintu cyara kibafasha uno munsi defense imeze nabi niyo na hagati mediane yabo nayone kare hari parte hakaba Declan Rice hakaba Merino canke Odegaard urabona ko yari mediane imeze neza ubwo uno munsi urabona ko no Odegaard cyo turavuga uno munsi twamufata nka playmaker Arsenal uno munsi nawe none ko inyuma y'imvune ntarashobora kubagarutse ntarashobora kumera nka wa Odegaard twatumenyere ari capitaine by'ukuri wa Arsenal nazo yuko ari kibazo gikomeye cyane ku basore ba Mikel Arteta tuvuga Mikel Arteta tujya kuri Pep Guardiola no munsi ubona ko yagarutse muri mood ubona ko ni ya Manchester City two turabazi no nkiri kirakina inasohoka ije muri Champions League riko yitwara neza kuza gutsinda mu gwa Real Madrid wava muri Real Madrid ugacuza Crystal Palace ukatsinda itsinda kuri 3-0 na kadi gakomeye cyane kuri Manchester City ndetse na Pep Guardiola tuvuga ko uno munsi arashobora no kuza kudepasa umuntu yitwa nibaza ko byaraye bihazwe muri no weekend byaraye bihazwe muri no weekend ko Arsenal yiza kunganya kujya amasha ya Wolves uno munsi Man City ibari yambere ibari top kandi gufata ikibanza ca mbere kukirekura byo bigoranye uno munsi neza ko Man City ikwira subirana iratora forme za kera ni equipe y'abakinnyi bashasha yatangwanya abakinnyi bashasha muri no season mugabana ko bose bariko bari adapta kuri neza zabo ubona ko ni Pep Guardiola aje kubahindura ibintu bitari bike muri defense aje kuba afata uwitwa Matheus Nunes n'umukinnyi wo hagati azwi hagati mugabo aramukomeza kuri ya position ya right back ku nimero 2 uno twaje ko tubona yaraguze umukinnyi asanzwe ari akira nimero 3 uno munya Algeria kuri muri Wolves witwa AIGLE yamuzeho muri nimero 3 mugabo nta match n'imwe akina aramwicarika yashize umwana akiri muto niko Orey ubona ko nibaje kubashira kuri nimero 3 ndetse kubahindagura ibintu muri debut de saison ntivyakunze cyane uko ubona ko batsinzwe na Brighton baratsinzwe na Tottenham match zikurikirana mugabo no musana ko uwitwa Ryan Cherki imaze kubamenya ariko aramenyera Premier League bukebu uwitwa Phil Foden yaramaze igihe atari Phil Foden yagarutse inyuma yo gutwara joueur wa champion mwaka wahera
umwaka uheze yabaye yari nire mu bando cyo kimwe n'abandi bose cyane kabisa début de saison naho nyine yari efficace mugabo no gusana ko muri match zine ziheruka atsinze ibitsindo bitandatu nivyo bintu twara tuvuga muri saison igitanga tuvuga ati none uno munsi Haaland yovunika ko ari watsinda gusa yarashobora kwanshira match zine ari ibitsindo vya Haaland gusa muri Man City mugabo no gusana ko Foden ariko aratsinda ageze ku bitsindo ndwi muri Premier League nibaza ko ni City twaje kuba tubona mu myaka hera ubona Foden atsinda ukabona Haaland atsinda kuko Foden n'umuntu arakunda gutsinda cyane nibaza ko ari mu bakinyi hagati bakunda gutsinda ibitsindo byinshi kuko niba nko muri saison yatwaye major ya champion yari afite 16 bi kandi ibitsindo byinshi abitsindira hanze ya surface nuno musi ndio ubona akunda gutsinda iyi Masika de Paris nibaza ko ni ikintu cerekana ko Man City ikuragaruka ubonye Foden ashobora gutsinda Haaland agatsinda ubonye ingene Chelsea ari mu playmaker mwiza no musi ni meilleur passeur aranganya n'uwitwa Bruno Fernandes ucubona ko Man City ikiragerageza kugaruka ubonye Doku uravye niveau ariko uno munsi ubona ko n'umuntu yafashe niveau iri hejuru ariko yagize etape aduka rero no musibona ko katunaraba n'umuntu ari hejuru yabo wari we Haaland oya umuntu ari hejuru yabo coach Pep Guardiola yaza ko yaravyivuga ati je ngaha muri Premier League niho menyereza abanye n'amazi y'imyaka myinshi muri equipe gushika abo bamenyereza bari hano munsi ndazi ico bisaba gutwara Premier League ni consistency n'ikindi rero nibaza ko bafite attaque y'abakinyi bagera kuri bane Doku yafashe forme no musi ari mu kintu mushasha Foden Haaland na Chelsea ariko araza nk'um playmaker ubona ko avec mu minsi mike bashobora kurekipera witwa Hodri ashobora kugaruka muri baseball bizogwa nayo nyine ngo ashike yitora mugabo mugabo hajye biroroshe asanze equipe iri mu nzu nziza abandaniriza bigoye aza ari we biteze ko ari we biteze muri mwaka weze mu ntango yasize yaraje tunumwe ngo ni waje guhindura ibintu mugabo nta byari n'ubundi equipe isanzwe igwaye hamwe yoza equipe imeze neza nubwo tubona wamusubira nawe nyine ubona ko n'umuntu hagaze neza witwa Nico Gonzalez neza ko Man City Arsenal yitege concurrence ikomeye cyane ku mugwa Manchester City Liverpool witwa Mohamed Salah yari karagaruka ndetse baza no kubatsinda mugwa Brighton bakorana clean sheet noneho nawe atangana assist yaragarutse muri mood uri nyuma yuko garutse kuri fade match yaragarutse ariko kandi niraza ko ariko aranakira n'inkino za nyuma yegereza muri AFCON gwarukino rwa nyuma yari kana nasezera n'abafana akwasezera abafana no musinaza ko acaja mu ba Pharaon d'Egypte muri CAN ariko ikintu kimwe ushaka kwibaza ukuntu yasezeye nivyo abakinyi benshi bagiye muri CAN ariko ntibaje ko basezera nka Mamesa nivuga ngo we yasezeye ngo ni kuri 38e journée ya Premier League cyangwa mukinyi contrat heze yamaze kuvuga ati je wiseze heze zangenda nibo basezera kuri nivuga ngo nayo nyine yarasezeye hari ibihuha bivugwa yuko umva tugomba tujya no muri Mercato Invernal ubona ko equipe zo muri Arabie Saoudite ziri hajya dushobora kubona ko hashafise niveau kina kubwana bora muri equipe yari yose yaraza ko Liverpool amahirwe yuko sasa tuzomona garuka muri phase retour ni make cyane ni nka 40 nibaza ko ariyo make parapora amahirwe yo kumubona yagiye muri club ariko ni ikintu cyiza nibaza ko ikintu cyo gushima nuko washoboye kwiyumvira ati reka tumugarukane muri equipe iyi match cyane bagenda equipe iyo bavuga ati baramusispanze kandi ntaje nkuko babikoze kuri match ya Inter de Milan ni match namushiye kuri Fedo match ubona ko byabakora ibintu bibi birerekana ko harabaye discussion hagati ya Mohamed Salah n'itwa Ancelotti canke na club baravugana ati reka tumugarukane kandi ubona ko antuka naho yogendeye basezeye neza ko yashize atanze pass decisive yarasize aseze abafana ubona ko abafana bamukunda bamusezeye neza avuga ati Mohamed Salah ibiki nibaza ko decision nziza n'ukitwoshire nuko we yumviye ati reka tumushire kuri Fedo match Mohamed Salah kandi ikintu kiza kuri Liverpool ahazoja hose nibaza ko Mohamed Salah nta equipe y'umutongo ni umwe mu legende wa Liverpool ariko kandi ni n'umu legende wa Premier League muri rusange ko yaranakiye no muri Chelsea buriya yarakiye no muri AS Roma nimba ntiyenze AS Roma FC Bar nibaza ko n'umwe mu bakinyi bavuga bameze neza bagize ikintu bakora cyane muri Premier League na cyane mu rwa Liverpool nuko tuve muri English Premier League tuje La Liga Santander bariko barakina nabo hagati ya FC Barcelona yaje kwitsinda navuga ibitsinde bya kuri 2 ariko kandi yaje no kuba igira umukinyi wayo witwa Rafinha yaje kuba atsinda double arumva Rafinha yaramaze igihe ari mu bikondo aragarutse no munsi amaze gukina inkino zigera kuri 4 atsinda ibitsinde bya kuri 3 pass decisive imwe harimo na double yareka aratsinda ku munsi wa 6 muri
tuvuga ko igaruka rya Rafinha rishobora kugira ikintu rifasha ino FC Barcelona cyane gose nibaza ko ni namwarya kuwakeba ibintu bitariko bigenda neza ubona ko ni Osasuna yari yabanikiye Osasuna yari yabanikiye ko baje kwitsinda ibitsindo bibiri n'icya Rafinha cya kabiri cinjiye mu minota ya nyuma y'urukino n'icya kabiri cinjiye n'icya mbere cyari cinjiye mu minota yegeye imbere n'icyo cya kabiri nibaza ko ni Rafinha n'umujorero ubona ko afatiye runini cyane FC Barcelona mbere ushobora kuvuga ati impact yiwe iri hejuru ya impact ya Lamine Yamal iyo ni deba ushobora kuransa abantu bakayiharira ko nk'umunsi wose ku mwana ashobora guharira ngo Cristiano na Messi ndakomeye ni no musurashije deba bavuga ati Rafinha impact yiwe muri Barcelona irasumba impact ya Lamine Yamal muri Barcelona nibaza ko yo bari deba nini cyane je nka je umbaje navuga ati impact ya Rafinha iri hejuru ya impact ya Lamine Yamal hanze y'ikibuga mugara Lamine Yamal hanze y'ikibuga Lamine Yamal nago nta nitsi Rafinha gusa nago muri jande asimba na Messi na Cristiano rero sinibaza ko ni Rafinha kugaruka kwiwe ubona ko Barcelona iri kwiragarukana abakinnyi bose Pedri yamaze kubagaruka Lewandowski kandi urabona yuko impact yiwe muri mediane ya Barca ni impeccable Eric yari cyaje ko avuga inyuma y'uko navuga ati iyo tubonye ibintu byanse mu kibuga pressing yabaye nini cado umupira Pedri agacamo nyine nabigiye ubona ko asha stabilize equipe yose kandi nibaza ko nivyo nibaza ko ni unumaze bagarutse abakinnyi bose ariko muri defense cyabuze inuze ko bone je Osasuna ntiyabatsinze mugabo problem defensive za kwa zibonekeza imisi yose rero nibaza ko FC Barcelona kukiruje na attack ni equipe imwe ubona ko Rafinha nubwo yaje kubatsinda double sura yo ndi match yaje kubitwara Lamine Yamal ubona ko rero ni ya attack ni kwa kundi yeye no musturindiye kuraba eske Lewandowski acari kuri ameze twoshaka kumwizera ko bazoguma bari yatuye kwa kundi yeye cyane Ferran Torres ariko afata umwanya wiwe ko Ferran Torres nta football nziza kina mugabo aratsinda mu match batsinda Rashford nayo nona ko nta bisindo byinshi ariko arazinda mugabo nako arakreya kameme niveau ya Rashford urana yuko hari hageze igimenga yagiye hasi mugabo agiye muri Barca kameme twovuga ko yagiye hasi yaragiye hejuru rero no musibaza ko ni FC Barcelona umuntu ashaka kuyitega muri Champions League muri La Liga Champions League bo Champions League ni iki Champions League bizogwana muri za nkino za hari inyuma muri kuko uribaza ko ishobora kurangiza iri muri ziya munani zambe sinibaza ko bishoboka nani zambe sinibaza ko bishoboka ni ama playoffs mu mabarage nibaza ko izo ishobora kubana yaciye mu mabarage ariko mu mwaka weze ikombe cyatwabona equipe yaciye muri barage muri Champions League ishobora na Barca yaciye muri barage kaza mugasi nibaza ko bishobora gutwara ikombe ku rundi ruhande rero abakeba babo utoza B Alonso yariko araronka ibitsindo bikira kuri 2 kubusa kuri kimwe ku ruhande rwa Real Madrid ndetse na Deportivo aza kuba aronka ako kamitene ko d'après amakuru yakava i Madrid bari kwavuga yuko agatsinda no match aza gusanga ikete ryo kumuvira ryamaze kwabo hari umugani mu kirundi bakunda guca ngo ibuye umwubatsi yagaye iyo ryabaye inkingi ikomeye bihuriye he nuvuga ngo Alonso yaje akiza muri Real Madrid umukinyi wa mbere yatangiye kwiyora yabaye Rodrigo ku munsi wa Man City niwe haswe basi kuvuga ati reka ndamuha chance ka mbere kuko ajya Man City basize nibaza ko ibintu byatumye bamugumiza hajya bavuga ati reka ntitule ko atsinzwe na City uwo mutaje avuga ati kaya gatsindo ka Rodrigo badutsinze bibiri kubusa badutsinze bibiri kuri kimwe ku munsi wa Rodrigo niwe gutsinda igitsindo cya kabiri cya Real Madrid kugira ngo bashobore gutahukana intsinzi imbere ya Alaves urabona ko iyo ataba Rodrigo bakaza kungaya match atsinze ku nkino zibiri mu gihe yaragize inkino ziga kuri 32 adatsinda kandi niwe mukiyona ko Alonso yari yaramwinyoye yaramwicaritse yaramugize nabi kandi ntigeze urabona yuko no ku rukino rwa Man City yagiye no guhage Zabiano no ku musoje uko byaje kwa bigenda atsinze igitsindo cya kabiri urabona ko yari yaramwinyoye mugabo no musinda ariko aramusoba none ryabo umwubasi yari yataye hariya byaje kuba inkingi ikomeye y'inzu yiwe ariko aruma kandi aje kumukenera mu gihe cyari gikenewe mu gihe gikenewe aje kumusova mu gihe cyari gikenewe mu gihe gikenewe gose kubavuga ati iyo tabaro diga sinzi igitsindo cya kabiri baba banyirukanye pi urumva ni ibintu bya football byagize usanga ni sometimes imeze nabi mugabo nubwo biruko nubwo baje ko batsinda ku munsi w'ejo ubona ngare bariko batsinda bigoyagoya bigenda nabi bigira iki batsinda batarisire ko batsinda ubona Alves baje gutsinda ibitsindo bibiri kuri kimwe uravye equipe yatangira abagombo bagira kimwe kindi baza kuronka igitsindo cya kabiri mugabo nako ni ntatsinda ameze neza baratomba basa match zo kubona nyine ngo wamaye match 3 atsinzwemo n'imwe bizobe
bafise match binaza ko bashaka kwirikira Copa del Rey ni equipe sinzi ko yabutse cya kabiri cyangwa cya gatatu ariko inyuma yiyo basakiye n'umugwi wa FC Sevilla FC Sevilla irashobora kuza igatangaza ya Madrid uravye ni Real Madrid ifise no munsi birakunda ko Sevilla batsinda rero tashaka ko nitwa Zabi Alonso agumye muri Madrid cyangwa agenda ariko byose azabishimira witwa Rodrigo Goes nuko Rodrigo inkino zibiri zikurikirana kuri Man City no kuri Deportivo Alaves ibitsindo bigera kuri 2 mu nkino zibiri mu gihe hari inkino zigera kuri 32 adatsinda urukino na rumwe bavuga ko ariko arasobitwa Zabi Alonso nuko amakuru yacu tarangirize novuga kuri Rodrigo Goes no musi onako ariko arasova Real Madrid ndetse n'uwitwa Zabi Alonso Rohris Nongozi ndagushimiye ndagushimiye reka nshimire abo bose bakora dukurikirana twifurize kumererwa neza mu banyu no mu byanyu amahoro amagara ndetse n'amafaranga nibyo twifuza nawe utaha